hariho made in Burundi cyane cyane mwumvise ko umunya n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu yavuze ko vyerekeye amazi ubu turahingura amazi akomeye cyane dushora mu karere hariho ibijanye no gushora ivyo bita amaji muri bande kubera kimwe muri hano mwazananye n'umukuru w'igihugu. Je mu bisanzwe nitwa Muzaneza Antoine abandongo yishira hamwe ry'abadandaza mu Burundi twaje tuzananye na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kugira ngo turabe yuko tworondera abagwiza tunga bari hagati y'u Burundi na Amerika. Hanyuma rero tukaba uyu munsi twageze forum duhuza n'abo bantu n'iyo migwi y'abantu bari mu bintu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'ibihugu byacu ko ari bibiri. Hariho abashoboye kuronka ico twovuga adresse canke contact zikwiye kugira ngo bazokorane Uburundi aba operateur économique b'u Burundi n'aba operateur économique bo muri Amerika bashobore gukorana. Hariho ama partenariat rero yagiye araba bamwe bivanye n'amasekiteri basanzwe barimo. Ubu rero twari twaje ngaha kugira ngo natwe tubamenyeshe igihugu cacu ukuntu kimeze. Murabone ko gifise ibintu vyinshi bituma ingenzi zizoshobora kuza zikava muri Amerika zikazoheza zikaja mu gihugu cacu c'u Burundi. Turiko turara nko mu bindi bihugu mu gihe habaye inama nk'iyi usanga hari ibintu nk'ivyo mwebwe mukora abadandaza n'abandi usanga bihari kugira ngo abantu babone ibikorwa nk'ibi biba biboneka. Tureke amakampuni abakomeye ariko nk'abiriya bifadika biboneka usanga bihari kubera iki hano nk'umwe mu bahagarariye cyangwa userukira abadandaza twabonye ikawa gusa na n'Uburundi harimo ikawa gusa. Ico kibazo nimvira ko kigoye kwishura kubera kuko ikawa si yonyene twe exporta tutwara hanze ariko ikawa irimwo mu bintu leta y'u Burundi yasize imbere kugira ngo abanyamahanga bashobore kubimenya kuko murazi ko dufise ikawa ya Canovera dusanzwe dufise n'icayi kimeze neza cyane naco nyene ngira mwakibonye naho mutakivuze mugabo kirahari kandi ubu turiko turakora ibindi bikomeye bijanye n'uburimyi. Hariho abariko bararima ivyo bita macadamia, hariho abariko bararima ivyo bita pachuri harimo n'ibindi vyema n'ibiki mwabonye yuko bazanye n'ibintu bijanye n'ipiripiri niki mugabo ivyo vyose ni ibintu turiko turagerageza kugira turabe yuko twobikundisha abanyamahanga nabo kambwa kumva Canovera k'ibintu dusanzwe turi miwacu. Ubu rero uburimye niyo politiki hari y'igihugu cacu c'u Burundi kugira ngo duteze imbere cyane ibijanye n'uburimyi. Rero ico gisata kijanye n'ikawa nico gitwara ibindi muri iki gihe mugabo hariho ibindi navyo turiko turakora. Habuze iki kugira ngo made in Burundi iboneke kaba nk'agapiripiri kaba nk'ibindi kuriya tubona ibindi bihugu bituzungurutse aho ushobora gusanga abavuga ngo iyi ni made in Tanzania, ni made in Kenya, made in Uganda. Ico nimvira yuko abagwiza tunga bari muri ivyo bisata bitandukanye bafise amahinguriro bashobora kutubwira bakandika bati made in Burundi nimvira ko bataronse uburyo bwo kugira bazana ivyo bintu ariko birahari. Hariho made in Burundi cyane mwumvise ko umunya n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu yavuze ko vyerekeye amazi ubu turahingura amazi akomeye cyane dushora mu karere. Hariho ibijanye no gushora ivyo bita amaji made in Burundi kandi navyo nyene birasohoka hanze cyane. Hariho ivyo guhingura amasabuni ngira mwabibonye bariko bavyerekanye na harya navyo nyene ni made in Burundi. Hariho nibindi rero turiko turatangura gukora ubu mwumvise kuri nka secteur minier turiko turarondera ukuntu dukora amakara avuye mu bintu twikorera tutiriwe turaca ibiti. Ngira mwumvise yuko hariyo kintu kijanye na turbe ibizuku. Ivyo bizuku rero turiko turabihingura uyu munsi kugira ngo tuzohore dukoresha amakara avuye mu bintu naturel atagiti giciwe no kugira du protege ya environnement. Twiyumvira rero ico kintu naco nyene mu guhingura tuzogira made in Burundi kuko kizokorera mu karere kose turiko turabikora kandi n'igenda nabitwara. Yego. Hari ikintu ivyo bavuze vyose twabibonye bavuze ibintu bijanye n'amabanke bavuze ibintu kuntu abantu bashobora gukora mugabo isi turiko nibi biganiro turiko turakora ahantu henshi bizoja ni kwizi ngurukana bumenyi kuko uburi Burundi ubishize ko umuntu ari mu Bushinwa akabibona ubwo nyene ibintu bijanye na internet mu Burundi mwebwe nk'abadandaza nk'abagwiza tunga kumenyekanisha ibidandazwa ndazi harabakoresha amaradio n'abandi mugabo kubera isi ubu iri mu kiganza ku bintu bijanye na internet mu Burundi abantu bashobora kuvuga ati ni vya generation shasha ni vyo bintu bishasha mugabo
internet mu Burundi imeze gute nk'ibi byose uri kuravuga yaba abantu bashobora kubibona hari igihe muba muza ngaha musanga biza byarashyitse ngaha ego haracaragahaze ku bijanye na internet cyangwa ku bijanye na communication ijanye n'ubu buhinga bugezweho bwa none turabona yuko hari akantu kagihaze ni naco gituma turiko turahamagarira abagwiza tunga bari muri ivyo bisata kugira baze kugira ngo bafashe turabe ko twoteza imbere ico gisata kijanye na communication murabona namwe bwe nk'aba journaliste muri ngaha uyu munsi tiko turavuganira ngaha Washington DC mugabo turazi neza yuko ivyo bintu bica bigenda ubwo nyene ku isi yose kuko mufise ubuhinga bugezweho ubwo buhinga bugezweho rero nivyo turiko turaraba kugira ngo échange ya experience ivyo tudafise ababifise babiduhe natwe ivyo dufise twongere tubibahe rero niyumvira yuko ico kisata ca communication nivyo ni generation shasha ni kintu gishasha turiko turaraba yuko ico gisata cyo komera kugira tuzomenyekanyisha ibintu bitandukanye mu Burundi ico rero twiyumvira yuko vuba abasanzwe bari muri ico gisata ca communication bazobikorerako kandi bamenye neza iyo bategerezwa kuja na cyane mwibwe abajene mukitangura kumubona ibintu aho bigeze hanyuma hariho n'ikindi kintu bariko baragira sinzi yuko mwakimenye hariho centre de communication turiko turakreya mu Burundi kugira ngo abantu bari mu bisata bitandukanye atari radio gusa y'u Burundi bari mu bisata bitandukanye bari muri internet bari muri Facebook bari muri ibe centre ihuza abo bantu bose kugira ngo abariho nkamwe bwe bamenyesha makuru bariho muzohora mushikira mugomba gutanga nk'inkuru ko kwisi yose murakoze cyane kukanya muduhaye tubibutse mwavuze ngo muri bande nitwa Muzaneza Antoine nk'abandongo ishira hamwe y'abadandaza mu Burundi nkuko uvyumva muza neza abantu bose baza neza muza neza ko mwese muze neza hameze neza murakoze cyane kukanya muduhaye